muri kuraba ujasi ndishaka rega film itangura ninje nkasanga ibintu n'akajembegete bana n'impunzi yari yazitaye zose antreta ku bantu bataraba Pacifico numwe mu bakinyi bakina film neza cyane nabo barabashavura ngo arantwara umugore biya nyene abari bikino naho nyene ari bikino akamutwara umugabo muri filme umugabo umuzi kwiki commentaire nguyo bagutwara umugore nguyo ariko rero ntararongora grand frère wowe kandi niwe ari mukuru akaba waramutana oya narabatugirire Yes mwiriwe canke mwaramutse aho bishira bivanye naho uherereye Boy Alpha ndakwifuriza amahoro amahera amagara meza amubanyu no mu vyanyu nkuko bisanzwe ndabazanira update news update interviews ndabazanira abantu bagiye batandukanye muba mwaradutumye muba mushaka kumenya inkuru zabo uko vyifashe tubamenyera wagwan anytime kugira ngo mugume muri update uno musi rero anabazaniye umuntu afise impano zigiye zitandukanye abantu bamuzi gutandukanye we wandika muri commentaire uko umuzi nk'umuririmbyi umuzi nk'umukinyi wa filme umuzi gute jewe rero ndamuzi mu bintu byinshi reka ndamuha akanya bibabwire wenyine ubwiwe big bro vipi freshman urameze neza maze fresh abantu uraberewe gose man thank you ndamukiriza abantu badukurikiranye ndaramujyana abantu badukurikirana kuri no televiziyo yacu ariyo yanyu Norasque INTARE 6 turayisangiye burya n'abari ko baraturaba burya wacu gusa ndabaramukije mwese bive naherereye swatwira uza kukira bari mwijoro aho uri mwiriwe mwaramutse nimboza ko ari mu gatondo ni El Pacifico Fico the great man yego amazina yanjye amwe zimwe mu mpano wowe usanzwe ufise abantu bakuzi ku mpano zimeze gute nyinshi za gute nyinshi hariho kuririmba bagira hap ahama ikindi naco ndakina film yes ikindi naco ndubaka ama stage kuma podium mubona bagira ko ama concert n'ibindi ndavyubaka industry yose urayizunguruka narigeze no guca umwuga kumenyesha amakuru byose no kuri TV online yego ni ivyo bambanze ahatandukanye bivanye no kumwese kumwe nanze reka rero dukoreshe akaryo neza tubanze tukwakire nk'umurapa uduhe akapera banze tugirira akantu nyene babone kuri mu kapera twagiye okay ubuzima mu nda inzuzi z'ubuzima kandi ntibigikunda ko mucyo wanje uzima litara literetswe ku mpinga y'imisozi murikira mukiyaya n'abari ku misozi aho tunimbutizera ko Yesu ari we mwami ngaha ni waganje gusa hiwacu mu bwami niwe nkinzo yacu twese iyo barashe umwami ni mutamukunda data how can you love me ntibishoboka how can you love me if you don't love Jesus ivyo bintu ntibishoboka El Pacifico numwe mu bakinyi b'amareresi novuga batarabimaramwo igihe kinini bariko baraboneka ariko kandi amakuru mfishe uba ubimazemwe igihe kinini uri behind abantu batakubona yego vyaje gute kudesida kuboneka imbere ya kamera inyuma y'imyaka myinshi abantu batariko barakubona mu mareresi bon kugira ngo nende desida kutangura kuboneka muri kamera ni kubera nyine naronse in famille ahantu nyene peut-être bantahura canke nagukigwa gukora uko nipfuza twafa ifamille mba rero bon ni family nyene rero naronse ahantu mbona nyene yuko no kwagukirwa mu gukora ugakora worohewe byose kandi norohewe mpitamo rero gutangura kugaragara sino nari behind nyene nari behind ni El Pacifico abantu benshi bariko baravuga muri commentaire muri filme uriko rakinamwo twibutse abantu ko yitwa Urugo iriko iraca kuri Fanny Lavin official Urugo iyo filme ebana wewe abantu bariko barakuvuga sana bamwe bakwita umufuzi
abandi bakakwita umuhabara. Wowe ku bwawe isene nkijya uyakira gute? Bo musanze ngo harakana ngo ndavuga ati muchagua jembe sio mlimaji. Yap. Ucagura isuka arimisha we uyo sumurimyi. Donc isuka yose wowe ubonye urayirimisha kugira ngo gusigiho kibandanye. Yap. Niyo mpamvu je nta sene vraiment bamono mengo ntokina. Uyimpaye nkayitahura nkafite ikintu cyose ni message. Tutotana message kanaka. Mu gukina burya ntidukina kugira ngo ntago mavuga ngo twikinisha nabashe yumva ibindi bintu. Dushaka gutanga ubutumwa abantu bagire abantu batahura ikintu kanaka. Sino rero ikintu cyose nokora kugira ngo umuntu ndamwigisha ikindi kintu kanaka no gikora. Nta sene ntokina. Wari witeze ama commentaire nk'aje? Feedback imeze gute? Imeze neza. Le commentaire ni bon. Kandi buryo umuntu nyene ifa kumureka kugira commentaire kugira ngo burya muri commentaire harya wiga. Of course. Igihe ukosogwa nyine ukosora cyane ukagira iki. Maybe hari n'abagutuka muga byose ntacyo bitwaye. Mwese ukafise ko turi muri demokrasi mwese avuga icyo ashaka. Yego arafise uruhusha kabisa. Mwese afise uburenganzira bwo commentaire ashaka bivanye na sero umuntu yamubonye ko gusa akantu nkunze kubona abantu benshi. Nk'akarorero iyo wakinyura mu pastor. Hari igihe ucumara imisoronderwa n'abantu ngo nawe ngo umupastor ngo basengere ngo ugire iki. Oya afana kuturondera ucaye nk'ubu wakinye uri umuntu yitonda ukakibaza ngo uritonda. Siba wakinyura umuntu asara ukakibaza ngo urasara nyene ngo nikomeze. Oya hari ubuzima bwo muri filme n'ubuzima busanzwe nyene. Biramaze gushika ukaronderwa n'umuntu ngo umufura ko bakwita umufura. Uvura no kugira iki sinzi je nayo nyuma commentaire y'ya filme. Nta muntu arakurondera akakubwira ati jewe ebana burya mfise urugo nka rujya rwa Norasque nshaka ko wobimfashamwo nka bijya wafasha ujya mu kunzira Norasque muri film. No comment. Ati no comment. Ukaba uhari wamurondeye byandike muri commentaire ati jera ramurondeye yarasi kunyitaba canke yaranyita. El Pacifico visibility uri kurabona muri filme ubona ko ari yumazemwe igihe gito y'abantu bariko barakubona. No na visibility ufise muri music industry yo warumazemwe n'igihe kinini umaze no kwakorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Difference wowe ubona niyi? Nabo haro difference nini nasanze abarundi burya filime iragira kure we. Mariko n'umuzi kugira kure n'ivyo mugabo ahubwo abantu baraba filme hari ukungene binjiramo telmake. Umuntu akina filme sinzi ko ariko umuca mu maso y'abantu ko indirimbo mengi mara umwanya muto uriko urabibona. Mugabo filme haje tudukina seri igumi cyako nk'ubunye burindwi lundi saa 3 ibigiye kuri YouTube ya saa 3 mu gitondo canke mu ijoro. Saa 3 ya gatondo ibigiye kuri YouTube ya Fanny Lavino official. Hama jeudi misi saa 3 z'ijoro ibi kwerekana kuri RTNB. Urumva yuko umugaragara ahantu henshi usanga bariko barakubona kenshi kuburyo ko usanga nyene visibility yaduze cyane. Ho mu muziki bisaba nyene ko ukora cyane kuko bisaba kugira indimbo nyinshi kugira bagume bakubona kandi bakubona hahandi nyene. Rero wowe ku bwawe ubona film ari itanga visibility nini kurusha umuziki? Kuri jewe kuko hari uwundi ete twaje mu muziki bigaca bigenda neza cyane. Nka Papa Love Ramona Skripa igire skripa basi nyine bararonse. Hariho n'abandi vraiment strugglinga mugasi nibagiye ko hariho n'abandi bastrugglinga muri film. Bariho benshi cyangwa n'abastrugglinga no muri music. Kimani kimwe ngira ngo ni kuri nyene nashikiye muri famille Tesa. Famille Tesa twafa kuri we bivuze iki? Twafa n'umuryango kanatsinda nubwo harimo bamwe bayirimwo ari nk'abagenzi mugabo tubayo nka famille twese. Nubwo nyine mu bayigize nyene harimo n'abandi nyene abari famille nyene byanyamba. Mufana iki na Norasque? Norasque no frère.
ndashaka kumenya El Pacifico wo muri music na El Pacifico wo kubaka stage ntibirashika donc ingorane uhura nayo muri ivyo byo kubaka ama stage kubera kuririmba ntibirashika uriko urakora nka stage ahantu ukazibona umuntu agufana ati ewana yamaze gushika ugahora nk'umufana nyene ugahora n'umufana ndiko ndubaka ama stage muga jewe ikintu ca mbere je iyo ndi mu kintu ndakijamwo sifi gusa ko mbona inyungu yacu jewe mvuze nti ngomba mbo muririmbyi usanze kuri stage ndaririmba kabisa nkabo muririmbyi yuzuye hama hageze kina film kabisa hageze kubaka stage nkayubaka nyine neza kabisa donc ikintu cyose ngiyemo ndakijamwo wese agikora neza ntusondeka yasinsondeka kwese nisondeka kandi sincengira ibya bintu byo kugira ngo ndo muririmbyi ngo ibintu byo kwika mu star tana urashika tana mahero office utamahero uragwiza twapisi ibintu yarasanze ari ibintu cy'uburofu rero ifu yuko kwanza turondera kandi kanatsinda Imana ishimwe nuko je ikinyohera burya je kindaje cyama gituma nkurana n'inguvu wanashaka n'ivyo bya swatimwe bya stage hari kenshi n'amahera nkuye muri ije ariyo nshinja gukoresha umuziki sigura iki rero umva ntabikoze no muziki ntiwoboneka no muziki ntiwoboneka niyo mpamvu injo sengiyemo ndakijamo fresh of course mu misi heze hariko harasirikira inkuru yuko Dramati yoba yarabesha abantu ngo yaguze imodoka igira kabiri ngo sivyo ube bijya bintu byo gufekinga life hamwe byo bari byo yarabeshe ubifata gute hewe abantu mu Burundi bakunda gufekinga life sinzi impamvu mugabo je ntavyo nshigikiye ego rimwe en fait ikibazo twama tugira no kubera yuko mu Burundi bashaka kuronka izina mugata amahera uronse twavyumva sine ibindi bihugu yironse izina n'amahera uciyaronka ntako nako muza kubura umuduga ntako nako muza kugenda kugwanira muri bus gutonda ku mirongo sipatata hari ibintu byinshi utabukijamo kubera ko waronse izina ariko ahi wacu twacha ko turabikorera ko n'ivyo mugabo harako nyeno mengo zore n'abantu bose bafite amazina ngaha hawo muri industry usanga babayeho gute benshi imiduga usanga ari wabatije juste gusa ko umuntu agufana akavuga ati no ati wewe nshaka kugenda n'amaguru reka ndaguha umuduga wanje rero gufekinga life mu bisanzwe si vyiza kuko hari igihe n'umuntu ashavuga ati yarafite n'umutima wo kugufasha nefise nk'umugambi wo kumuha fate nka 500 mwaje bati none ayo muntu 500 afise imodoka jata yamfise reka ndameda yetu data waje gufekinga ifo nyene ko batumenya life tubayemo nuko nyene hariho nyene mugenzi hari igihe nyene usanga ko muga n'ubuzima bwo style uko usanga hari ibintu tokobisha hari ibintu ubaye mu star ucutegerezwa guheba ucutegerezwa guheba kweri umengo ni kwishira hasi mugabo nyene nabone twisanganye no kura fakinga life mugabo ntabwo ari vyiza nk'ubu wewe kuva utanguye kuba celebre abantu bakakumenya ukagira fame niki kintu wahebye taxivero nuko bizitse abagutuma ibintu donc ukashaka kuja kugura ibintu uza kugaza nkajya amavisi y'ama stage bikagusaba kugenda na taxivero ahantu imotage je hako nogenda singaye abantu bagenda na taxivero abantu ntibaze kuntahora nabi ubwa je vraiment ubu ndikunda mara ikintu cy'imyaka 4 cyangwa 3 muri ikinga en fait kandi kini naco mu binogo mpumuriza njana muhumuriza mu binogo gendo uracekanuka wapi araha ata moto zishika kwanza nta hashika ikinga imoto zidashika voilà ego niyo mpamvu notumafata ka moto cyangwa ari nayo mayata yo mfise je notumangira n'amaguru notumaniruka notumana batendo sport nkiruka kandi n'ubu wamengambaye ibintu bya sport waruvuye muri sport ani ibintu bya sport man yakubera ambaye ikabutura n'isengre no man ikabutura afite nasanze zimbera gose mita mu Rwanda zamba bakubwiye ko samaguru meza bambwiye ati samaguru meza cyane atese ni atari ndashaka kumenya abantu badukurikiranye barakuzi nk'umuririmbyi wa gospel info vyoshika abantu bakakubwira nk'abo musengana mu rusengero canke
abarongozi bawe bakurongoye mu rusengero bakubwira ati ziriya filime uri kurakina zihimbaza umwami Yesu bisaba kuzihagarika kubwawe wewe vyakira gute wozihagarika canke bon en fait bubanza kwanza gusigura ukuntu nyene petete niko ngendera amakosa bantahuje nyene ko ari amakosa afite je ndubaha uburongozi bwose mageke mugabo kandi ikindi naco afite umwe wese arafise umuhamagaro wiwe ego afite umuntu yahamagawe kuri no sinana yazananye n'uwundi munsi yarizanye ego ko je ndafise umuntu nahamagawe ndafise iyo nshaka kuja ndafise iyo nshaka gushika n'ivyanje kandi muri jewe burya ikintu gikomeye ni impamvu je nkora bijya bintu of course uburyo mpamvu nyene kuko je nje navuganye n'umwami wanje Yesu Kristo ego rero impamvu nkora bijya bintu nje ndayizi nje navuganye nawe rero ndiko ndakora ikintu petete ushaka kubutantahura kuri no mwanya ugasanga nko mu mwaka w'imyaka 2 atanguye kuntahura ego ugasanga kombe bivyo ni byose bagira ajya wose wari kurushaka nyine gushira hejuru izina rya Yesu ntaje nari nkiri mu ntango nyine naye nkiko ndubaka ugasanga nyine ibintu bigenze neza cyane ego mugabo rero mu gihe babishize ku itegeko ati izo nzira zawe zizoshika abantu baramaze kukubona nabi dushaka kubihagarika yo eglise je nta mbona eglise mani shimwe ko eglise yatameze gutyo mani shimwe je eglise yanje vema ntimeze gutyo ego wewe kuririmba gospel no gukina film n'abantu baririmba profane donc ubitandukanya gute abantu baririmba gospel n'abaririmba profane ubona abateye imbere cyane ari abahe abakina filme donc izo kategori zitatu uzifatanye urabe kuririmba ukina filme côté gospel na côté profane bon je ni success yihuse izahe success yihuse teni baza yuko urabona igikorwa turimo twebwe abantu turi muri côté ya gospel ego igikorwa cyoroshe kiragoye cyane kiragoye kuko bon Imana ishimwe ko dufise nk'umuntu yaradushoboza mugabo turi ku isi urazi yuko wanashaka n'abantu benshi n'abantu batarakira Yesu niko yavyumva abantu batarakira Yesu abantu benshi gusumba abantu bamaze kumwakira rero twebwe abantu twagira ubwo buntu turafise igikorwa cyo kuzana benshi kuri Kristo uce wumva nyine yuko ikigo cyinshi cy'abantu hari kijya nyene ego kuri yo kote birumvikana cyane bice byumvikana rero niyo mpamvu hayume tumengo birihuse mugabo nyine nuko ivyacu ari ivyibihe bidashira Imana ishimwe amen amen papa love canke philosophe numwe mu bantu bariko barahitinga gose kino gihe wowe usanzwe uri mu rapper stripper nawakora umudiho wa drill donc arahapa wewe happy yibona gute cyo mugabo kweli afise promi kaze kweli oya sinawe donc shaka kumenya rap wewe nk'umu rapper ubona rapa fresh abikora neza canke ni kubera gusa pro oya afise ibintu byinshi yo kwiga afise ibintu byinshi yo kwiga nk'iki nimba kunda ujya mudi afise ibintu byinshi yo kwiga ubona yo kwiga nk'iki nka bibiri arakwiye gushigikirwa rinda kwanza bazumeze kwishura akwiye kubanda yashigikirwa mugana nawe akagira ibintu byinshi ya miliyoni kandi ntaho menya vyose natwe tutacyafise ibintu twa miliyoni ego niho cuguma kuri bijya kuko hari abantu bagutera amashugwe just for funny ego nyine n'ibintu bitwenza n'ibintu okay sawa nimba hisemo kugira comedy kuririmba n'amahoro menshi nimba rero nzira yahisemo mugabo akene nyine ibintu biri serious acafise ibintu byo kongerako ego muga gushikwaho ni savema abanda yashigikirwa wibaza ko ari kubera ikiwe ashigikiwe cyane kurusha abandi barapere bahari I don't know n'ubuntu bw'Imana uti Imana yaramugiriye ubuntu rero ijya kwafire yiwe nega sa none urazi abarinzi bazi kurapa nka ba Kelos Upendo ego batararonka zijya promo nka abantu ntari zije sindabona ntare hola vipi fresh umuntu mujama mamwakiriye bahanyakiza amazi tugereza kumwakira kweli meze fresh ni bon hola ndabaramukije aho muri hose meze bien
Vipi Blaze? Safi Blaze. Wari kurikora. Jana kukorana. Aradute El Pacifico bari kuvugira iki man? cyangwa tuvuga ku bijanye na Papa Love. Uramutse? Wa muraperi wo muri Philosophe niyo twago turavuga. Oya nubuhanza cyane kwafi. Ngani kwafi. Jani baza ko ari kwafi. Twago turavuga ati nako ndamubaza ko ijya happy yiwe ayibona gute nk'umuntu w'umuhapera. Tuhiriwe duhishije nawe uri umuraperi twinjiyemwe direct tutubwira nawe we jya happy yiwe uyumva gute? Ari bien akantu uzenya gashash naka bon new generation umva haguma havuka ibintu bishasha naga style kiwe nta byinshi navuga mu gusa numvise ngandika bien arandika ibintu byinshi nkabigoye kumva ariko biba biri mu bwenge je numva umenga twoyita rap comedy ijya style yi nta comedy amfete ikindi look yiwe ukuntu asa ukuntu oya mugabo amfete ikintu kimwe mutaramenya burya Imana yatanze impano zigeze zitandukanye yego uravyo niyo mpamvu abantu ntiturapa kumwe abantu ntituvuga kumwe abantu ntidukora ibintu kumwe rero bashaka usanga ijyanye ari akandi kantu akabijya akabijya kuburutse tutayituze kandi bijya mwe babiri murafitana indirimbo Mwenewabo uyu ni Mwenewabo ndabizi kandi mwene wanyu yabibwiye n'abantu ngaho turafitana n'amatongo dusanga mutugirira akapera gato ikurikira none bitwaye iki ata concert hari Alpha J wagwan yakurira mu kijikuja kuna urara mukanya ngo mahoro nimwe n'amahera ego nzerifuriza abantu amahoro n'amagara meza amahoro amagara n'amagara meza none manuvuye iwe ahubwo nyene wovuye nditegura maje gusenga turi mu bihe bya Pasika ego kabisa ndishima ko Yesu Kristo yazutse akadukira mu byacu ese yatazuka Pasika amazi biseka kina film arakaze sana gose umugore mari kwego ntwara umugore ahubwo nyene wewe wagutuka mugore uri kuraba ujasi ndishaka rega film itangura ninje nkasanga ibintu n'akajembe gete bana n'impunzi yari yazitaye zose antreta ku bantu batara aba Pacifico numwe mu bakinyi bakina film neza kabisa naho barabashapura ngo arantwara umugore bya nyene abari bikino naho nyene ari bikino akamutwara umugabo muri film umugabo umuzi kwiki commentaire nguyo bagutwara umugore nguyo ariko rero ntararongora grand frère wowe kandi ni wari mukuru akaba waramutanga oya narabatugirire mani turakumbuye kwambara ikoti famille yacu duhera hasi muto kuri uyu nawe niwe yatangwe haize imyaka ibiri muri mariage bon sawa reka rero twere imite ingana gute nawe ni none niwe ni haize imyaka warafise umushero basi urafise umufya ashana amazi biramuni amazi tugize ukuri bro turakira umubelsere hakiri kare nihagera ko tumugaragaza zomugaragaza arahari mugara cyari behind ntaragaragaza nihagera ko tumugaragaza zomugaragaza bene abahungu ni atari ibana ni noma kwe reka tubyitege naje ariko kandi karibu cyane bakunze kudutera iteka yego vraiment y'abantu bariko bakorera kuri channel bakunda kuza kubabwira nti merci kwa mwa twitavye bakita ubutumwire bwanje urabona ko uyu muhungu wanje nawe arugwembe ni tatra merci sana utamugabira mukamwitaba yego vraiment rero ngoma ndakurindira hajya tunicyaye wow imana ishimwe ntumva sawa reka duheze ikiganiro neza kubeza ku mazi oya nico kwakirira umushitsi ku mazi yonyene Yesu reka rero tugushimire ko waje ko kudufasha kwakira umushitsi none mani ntarinzi gusezeye jewe oya ansezeye uyu unyagiye kukurindira ntarinzi nyine ko wumvise icayi uhisemo guca uvuga ngo arayiziganye oya niturahezanya oya we niturahezanya ibintu twari ngo aransize ko wumvise icayi Munika jeje garatsi. Saurindire merci beaucoup kuza kudutera agakuru. Fiko twari rero ubu aratwemereye arabivyemeje imbere y'abantu ko ari umu brother wawe. Sanya no kuraba nawe. Nakubesha. Hari abantu nyine batemera bameze nka batoma unipo. Ego nariko twariko turavuga kuri Papa Love. Wavuze ati n'ubuntu bw'Imana ijya promo afise. Wewe bibaza none ko abandi ubuntu bw'Imana butabashikira.
umwe wese agira ubuntu mu bintu bigiye bitandukanye. Umwe wese agira ubuntu mu bintu bitandukanye. Haro nk'akarorero je ngerageje kuraba nk'izina filime ryandikiye izina nyine filime yadugije nka Norasque. Yego. Si umuziki wamudugije. Kandi yaramaze igihe kinini akora umuziki. Marika no umuziki yari afise izina. Mugabo burya filime yaje kongera kwindi tushi cyane. Yego. Niyo mpamvu rero burya ubuntu nyine buguma buza mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Yene baburonse muri rap, shaka usanga je ndiko ndaburonka mu bindi canke abandi bakaburonka muri filime. Wewe amina wewe ni muri filime na nurinde kuja kure nuje kurondera kure n'utore. Abafana bamaze kugukunda, baramaze kukumenya cane aba filime. Ubona ko no mu makommentaire y'irya filime bakugaruka ko cane. Ngo ndumuhabara ngo umuhabara kweri. Nk'uboze umuntu akavuga ati ndafise projet ya filime y'umuntu w'umunywanzoga, umuntu agendera mu ngeso mbi cyane, nshaka ko ari wowe woyikina, wowe woyakira ugakina inzoga. Yo kwazo giye mtagwaje mbese yo mlimaji ewe inzoga ni makucunywa inzoga muri filime nyene byose abakuru yasi ngombwa uyinywe man. Sawa iyo diri woyitora. Hari umuniga wakina ninde yitwa Bukombe yitwa Munyare. Yego byo numukizwa ntanywa inzoga. Yego arakina ninda ubona umenga ariko aranywa inzoga. Nta nzoga nywe ntakoza mu kanwa. Ndetse nibaza yuko gukina filme afite kina ibijya si reality. Filme si reality rero ni vinyene baba bateguye. Je nanje ubufata nico kidaje wanshaka bagashiramwo amazi nkanya. Yego kugira ngo juste ntangiye message. Yego nukuvuga ko iyo diri woyitora cyane. Je nawe nta sene ntokina. Okay gusa nyene nsuvuga yuko ngo kubera ngoma nkine ndiko ndanywa inzoga banza nikiyeri nyene bagishiraho wapi oyacha kabisa. Nuwaraje nka Brarudi ravuze ati dushaka kukugira umu brand ambassador wa Primus, bisaba ko uzoza uragendana na Primus ahantu hose ugiye unayinywa uyihonja ko abantu babibona. None mani we nawe sinzi none kuri kitozana ubrand ambassador bwa Coca-Cola kwihumunje na mu Primus ubone ko nonye inzoga nyine ko noyishira. Dushaka kumenya ko byoshe kukaye manje nta nzoga nywa. Okay. Uratubwiye ko umushiri wawe hataragera ko aja kumugaragara. Eske yo bari wowe utabishaka kumugaragaza canke niwe atakunda kuja public? Twese nabyo dushaka. Urumva rero ko ahari ni bon. Sawa no mahoro menshi. Reka rero tubandanye kino kiganiro cyacu. Twese nabyo dushaka. Umuverseri nari turamuramukije gose. Whatever you are. Go. Gira kajambo mubwiye basi. Umwifuriza Pasika nzinde. Man reka nawe hino kimwe. Afite. Burya umuntu wese. Yego. Umuntu wese arafise umuntu wiwe. Of course yego. Kandi nubwo utaramubona agaragara. Sino mwisi Imana yo yaramutegeye ku bwawe. Mwisi impemu arahaye. Imana yamutegeye ku bwawe rero ariko arategurwa kugira ngo uzoshikira ibintu byeze. Rero nta muntu afite umushe twese turafite abashe nuko gusa hariho abatarabagaragaza nandi amaze ako kantu uragakoreye ko kwe. Ego kabisa. Twese turafite abasheri hari abatarabagaragaza. Yego amaze kubagaragaza. Of course wowe uri mu batarabagaragaza. Uri mu batarabagaragaza. Mana navuye ko abantu bose dufite abasheri. Of course hariho abamaze kubagaragaza n'abatarabagaragaza. Yego niko uri muri kategori yi. Ndejewe. Yego je ndi muri kategori je umushinda mufise man. Waramugaragaje canke nturamugaragaje? Man je ndafise umushiri. Ntibyumvikanije ibintu none ndavuga. Je ndafise umushiri. Sawa fiko umuntu yashaka gukora featuring nawe byosaba iki? Featuring y'indirimbo. Zana n'indirimbo message ngomba gutanga. Of course gospel. Gospel. Yego bica bisaba iki? Amahoro menshi nta kintu na kimwe man. No kuvugana juste mu kumvikana. Nta kintu na kimwe ni juste gusa kuvugana hama. Tugaronka produit meze neza nta kintu. Okay. N'abaheba producteur babiri ba audio mu Burundi utokorana nabo indirimbo naho vyogenda gute? Aho ntabonze cyabonze bose twakorana. Abuzi wese ngokorana no kuvuga utaramenya ubu ntimwokorana. Bisaba ko mubanza kumenya. Abo naramenye nabo twakorana. Mugabo ego aba video nabo
n'aba video je nta ewe aba video nasanze n'aba video ntaho twakorana bo uwo twakorana no ntazi sino jewe nasanze mugenzi ibintu bya video singombwa ino zikwaye indirimbo bakoreye challenge gusa ya telefone bisa amamiliyoni y'amadolari ego yirugara gutwara award isanganiro award none wumvaga shaho cyana sanze ahubwo yose ni yari niyo mpamvu uti video rero ntakimari indirimbo video ntakimari indirimbo video nziza irakimaze gose kuko urazi kuko no mu award ego barashama kategori ego ama video arakenewe kandi umuririmbyi natagira ama video sumuririmbyi ego n'abaheba ba directors bo utokorana nabo abutazi niko batubwiye abo ntazi vraiment sina abandi bose maze Jeff manam tukorana kandi ndazi yuko dukoranye wanashaka nubwo warusanze ukora ibintu bisa nabi je dukoranye je bavyiza kubera ko imana je bisa amavuta y'ubwiza kuri cyo hari mwe mu y'ubwiza ewa turavyumva ibyo byose aba director bagora ibintu bibi bakwegera fast oya nabonzi gusa nimbo baravuga ko ibintu bibi nyegere no dukorana uzoca ukora ibintu byiza n'izina rya Yesu commentaire y'ivyi wanje bazovuga ko wakoze ibintu byiza of course umuntu atekeye impemu y'ubwiza agaragaza nyene ibintu by'ubwiza gusa ntubibona akanya imisegonda 30 wifuriza abantu Pasika nziza badukurikirana Pasika nziza kuri mwe bose muri kumuradukurikirana burya Imana ishimwe ko Kristo yazotse banange ego burya Yesu yatazuka burya nitwa dufisa tuvugira bikabise no guca gusenga jenge yasimba nitwa tuje no gusenga no twadusenga gute adusenga gute rero Imana ishimwe cyane ko Kristo yazutse kandi burya igihe yapfa akazuka yazukiye wewe yapfiriye wewe azukira wewe uri kurankurikira so akona akantu mukwiye kutirengagiza akantu rero niko gatuma burya yavuze ati ndagiye mugabo nzogaruka ngiye kubategurira heza nzogaruka kinzogaruka mu yindi shusho swat muri impemu ego impemu yera rero impemu yera yarasukwa abantu bose bafite umubiri uri kuranyumvira itarakira Yesu Kristo nk'umukiza nukuri n'uruhombo uri kupfisha ubusi yo ngabire nanyarutse yatanzwe yegera abakozi b'Imana bamwegereye bamufasha oya wanashaka ni ibintu bibiri nukwizera gusa ko Kristo ari umwana w'Imana akavyizera mu mutima akatuzana akanwa Imana ko yamuzuye mukuye mu bapfuye hamukatuzana akanwa kawe ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe warakitse hama kacukizwa ukaburonsa ubugingo budashira na laissez passer canke passport gutwara mu ijuru no foi no permanence kujya mu ijuru ntibazoguhagarika mani barriere ningo uzosanga mu nzira uzosanga mu nzira cyangwa ngo turahagaze ko tugiye oya ndagushimira rero ko kanya wampaye kuba wanyitavye tukaganira tukaba tunabwiye abantu ubutumwa bwiza ubona ko ariyo mission y'abantu bakora gospel niyo turiho ndagushimire cyane rero namwe ndabashimiye mwananye mudukurika ku mbuga zose ugira kubwira abantu aho bagusanga ku mbuga zawe El Pacifico Fico hose uransanga YouTube, Facebook, Instagram hose TikTok man TikTok je ndayisobanukiwe TikTok ndayisobanukiwe okay abantu bitega iki muri filme Urugo muri episode zigiye kuza rero yo my Jesus bitege kuzokizwa ukareka gutwara umugore wa mwene wanyu nubwo uwo muntu ntwara no mutwara isa yuko dutanga message tugene gutanga nubwo bazoma ibi bana umwanditsi Imana ishimwe ko Imana dohezaje umwanditsi nka Fanny Laville Bersere yanditse jya Urugo rero ashize ko ati burya wowe unyine umutwara uwundi ntwara mutwara uwundi aho nyene direct image Sitagwijembe Urugo vraiment series zigiye gukurikira meshe zame zirakaze of course zirakaze ni munyaruki ubu nyine mugende mubwirane mugenzi wabwiye mugenzi we